Yes, WhatsApp bakunzi ba Burundi Kingdom TV BKTV turamutacana aho muherereye hose. It's Moses on mic. Kiganiro ni The Road to Success and the Biography. Aho no munsi muri studio za BKTV Burundi Kingdom TV twaramutse dutegwa iteka twakiriye umuntu uvuga yuko ari umukozi w'Imana. Turaguhaye kaze cyane. Murakoze cyane. Muguwe neza. Turaguwe neza cyane. Turarabagirana mu mwami wacu Yesu Kristo. Yego. Yesu agomasiga. Yego cyane. Twaragiriwe ubuntu bwose. Ubwiza tuguma tuva mu bwiza tuja mu bundi uko bukeye uko bwije. Yego. None ko ariko badukurikirana mwidondoye ku mazina yanyu babita gute? Yego nkuko bisanzwe nitwa Nduwimana Fabrice. Ndi umupapa w'abana babiri nkunda cyane Clayton na Davina n'umuvyeyi wabo ari we mufasha wanje Melise. Ego mubatsero Kristo. Ego turubatsero Kristo kuva mu mwaka wa 2016. Ego kandi mariage yanyu ngari meze neza bire hano muri Pinnacle 19 abaziri baramukajagara no hapumye cyane. Ego Imana yaraduteye iteka byose tubikesha Imana kuko ntavyo twari kwishobotsa. Ego none hajya waravutse ubwa kabiri kuvuka ubwa kabiri bisigura iki ko batabitahura? Okay murakoze cyane kuri ico kibazo mutubajije. Reka kugira ngo tucishure neza tucishure twishimikije ijambo ry'Imana. Dusoma ngaha mu gitabo ca Yohana ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Igice ni ca gatatu turaza guhera ku murongo wa mbere ndahasoma amajambo makeya hanyuma cyo tubandanya. Turasoma umutwe w'ijambo uravuga ngo Nikodemu. Hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemu yari umukuru wo mu Bayuda. Uwo aza kuri we mwijoro aramubwira ati mwigisha turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana kuko atamuntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ivyo ukora shita Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Nukuvuga rero ubu Nikodemu tugiye gatoya muri biography yiwe. Nikodemu yari umwe mu bigisha bijambo ry'Imana. Hanyuma rero amarigi hari karabona Yesu amubona nk'umuntu adasanzwe. Bica bimutera amatsiko kumenya by'ukuri kuko yarabona ko hari ikintu nubwo nawe yari umwigisha Nikodemu arabona ko hari ikintu Yesu amusumba. Avuga ati jewe ngomba ngende kurujya mwigisha kubera ko yatinya ko bamubona kuko Yesu ntibamwemera. Avuga ati reka jewe ngende mwijoro ninyegeje kugira ngo ntibampane mugabo ngende ndamubaze. Niho rero yacamubaza iki kibazo kimeze neza cyane ati mwigisha umuntu yokora iki kugira ngo azoje mu bwami bw'Imana? Yesu rashara mwishura mu majambo meza cyane ati nukuri ndakubwire umuntu atavutse ubwa kabiri ntashobora kuja mu bwami bw'Imana. Ati rero ikibazo cyawe ati kuvuka ubwa kabiri ni iki? Muntu w'Imana iyo turavye umuntu agizwe n'ibice bitatu bihambaye. Nukuvuga hariho umubiri ugizwe n'umutwe mutumba n'amaguru, hakabaho n'igice cy'impwemu, hakabaho n'ubugingo. Nukuvuga rero impwemu niyo iyoboye ubugingo bw'umuntu, niyo parti imwe muri zo zitatu isigara iyo umuntu yapfuye. Gupfa bisobanura ngo nugutandukana k'ubugingo n'umubiri n'impwemu. Nukuvuga ubugingo bukagenda, impwemu igasigara, umubiri ugapfa. Nukuvuga rero ico gihimba c'umuntu citwa impwemu niwo muntu nyene. Nukuvuga impwemu niyo yavuye ku Mana. Igihe Adamu yari mwitongo amaze gucumura iyo mpemu yaciye yononekara ikiva ku Mana icitandukana n'Imana. Nigwo rupfu Imana yari yabwiye Adamu ati ni wakora icaha no gupfa uzopfa. Niwajya kwa kino camwa. Yes. Amaze kugira kuri ico camwa yaciye apfa mu buryo bw'impwemu. Acatandukana rero n'Imana. Hanyuma rero icatumye rero Yesu acabwira Nikodemu ati umuntu ategerezwa kuvuka ubwa kabiri. Nukubera ko iyo mpwemu yiwe yapfuye yategerezwa gusubira kubanza kuvuka rero kugira ngo asubire kuba umuntu Imana yishimiye. Ego. Uko rero
niko kuvuka ubwa kabiri. Nukuvuga ko mu majambo tuyegeranije ubugingo mu bugingo muri ya parti nababwira y'umuntu mu bugingo niho harimo kwiyumvira, harimo gushavura, kunezerwa, nibyo bintu bigize ubugingo. Nukuvuga rero impwemu nayo ni impwemu, nukuvuga ko iyo parti y'impwemu niyo ituma umuntu agira relation n'Imana. Yesu nashimwe ubusabane voila robotero. Nukuvuga umuntu adafise impwemu nzima yavutse ubwa kabiri, uwo muntu nta buzima afise. Nukuvuga muri mu buzima hari ubwoko bubiri bw'ubuzima, hari ubuzima bwitwa mu kigiriki suke n'ubwitwa zoe. Nukuvuga suke nibwo buzima umuntu aronka hawe n'abavyeyi biwe, niko kuvuka ubwa mbere. Abavutse biciye mu kuvyagwa, biciye ku mugore n'umugabo, biologique voilà. Amaze kuvuka mu ubwo buryo abavutse ubwa mbere, abasigaje kuvuka rero ubwa kabiri abyawe n'Imana. Yego nico rero cyitwa kuvuka ubwa kabiri. Kandi nkivyawe no mubiri ngo n'umubiri nkivyawe na nkemu naco ni mpemu. Yego nukuvuga ko umuntu yabyawe nkuko we papa yarakuvyaye na mama, wewe wabyawe mu buryo bw'umubiri, waravutse witwa Moses. Mugabo nimba warabikoze waravutse ubwa kabiri, ariko kandi nizera ko wabikoze by'ukuri, kuko nimba utabikoze uzakugenda ubikoze uno munsi. Yesu nashimwe. Rero muntu w'Imana kugira rero umuntu avuka ubwa kabiri, hari ikintu kimwe gihambaye ategerezwa kubanza kumenya. Abanza kumenya ko hamwe n'ibyo yokora byose, hamwe n'ibyo yokora byose aguma ari umunyavyaha. Nukuvuga rero abakeneye umuntu yomukiza, umuntu yomukiza gwa rupfu twakura kuri sogokuruza wacu Adamu. Amaze kumenya rero ko ari umunyavyaha, abakeneye rero wamukiza rero ni wacaza agaca asubira akagira ya mpwemu yiwe nzima, hama rero bwa buzima bw'Imana nakubwira bwitwa zoe bugaca buza rero bukaba muriwe, akaba arahejeje rero kuvuka ubwa kabiri. Kubera iki kuvuka ubwa kabiri? Wara murakoze cyane, murakoze kuri ico kibazo kimeze neza cyane. Nukuvuga rero abantu b'Imana, abantu bose muri ko muranyumviriza muri kino kiganiro, nukuvuga ko nta muntu numwe ashobora kuja mu ijuru atavutse ubwa kabiri. Hari amadini menshi kano karakaze nakantu gakomeye cyane, kazanire tukumve neza. Muze murabe Yesu ngene yakavuze, yavuze ngo nukuri yarashimitse, aravuga ati nta yindi nzira, biraheze. Swati waravutse ubwa kabiri ugiye mu ijuru, swati ntiwavutse ubwa kabiri uragiye mu nzira ya Gehinomu, mu muri udahera. Nukuvuga rero kuvuka ubwa kabiri kubera iki? Kubera ko nta bundi buryo na bumwe bwoshobora kugusubiza mu busabane n'Imana uretse iyo nzira imwe yonyene yo kuvuka ubwa kabiri. Yego rero biradusaba cyane ko duvuka ubwa kabiri kubera iki gamwene data? Kubera ko umuntu igihe yakoroka yatakaje ubuzima bw'Imana bwose, nta kintu yasigaranye kameremere ya Satani. Murumva ingene bihambaye, yasigaranye kameremere ya Satani. Nukuvuga rero amaze kuba afise kameremere ya Satani, byaca bimusaba ko asubira akaronka ubundi buzima. Reka ndabasomera icanditswe kimwe ngaha mu gitabo ca mbere, icete ca mbere ca Petero, igice ca mbere ku murongo wa 24. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kuko abafise umubiri bose basa n'ivyatsi. Reka duhere ku murongo wa 23 kugira tubyumve. Ngo kuko mwavyawe ubwa kabiri, mutavyawe n'imbuto ibora, ariko mwavyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. Yesu nashimwe cyane. Nukuvuga rero aka kantu ngomba ndagatandukanye n'abantu bafise ukwihenda bivanye n'inyigisho bahawe mu madini atandukanye, bakihenda ko kuvuka ubwa kabiri ari ukubatizwa mu mazi menshi. Abantu barafise amakonfusion cyane kuri ico kintu. Nagomba rero ndabaha umuco bene data mu byumva, kugira ngo ntagire umuntu azorimbuka azize kutamenya iki kintu Yesu yakoze. Nukuvuga kuvuka ubwa kabiri ntaho bihuriye no kubatizwa. Kubatizwa ni kimenyetso kigaragaza umuntu yavutse ubwa kabiri. Donc
abagaragaje ikigereranyo cyo gupfana na Kristo akazukana nawe muga ntaho bihuriye no kuvuka ubwa kabiri kuko umuntu arashobora kuvuka ubwa kabiri atarabatizwa akaja mu ijuru neza cyane ico ni kintu abantu benshi badatahura akaronda kaguhe koroshe cyane murabona igihe Yesu aba ari ku musaraba hari gisuma ico gisuma cyarakoze ibintu byinshi cyari uvuga cyangwa cyari bubamba cyari sinibuka neza umenga hari iburyo gica kiravuga kiti mwami niwashika mu bwami bw'Imana uranyibuka ati kuko jewe nziza ibyaha byanje abarahejeje kwatura ko ari umunyabyaha acavuga ati niwashika mu bwami bw'Imana uze kunyibuka Yesu nashimwe tubona neza ko Yesu yaciye amubwira dakekeranya ati mu mwanya muto tuzoba turi kumwe Yesu nashimwe cyo tubona ko akaroro keza ko aho yarahejeje kuvuka ubwa kabiri yarahejeje kuvuka ubwa kabiri ajeje kuvuka ubwa kabiri Yesu acamubwira ati uraronse uburenganzira bw'uko tubana mu bwami bw'Imana mugati aho yigeze abatizwa mu mazi menshi yasumbije rero ngo batangigira 10 n'amashikanwa rero imisi yose oya bijya ntibisa bijya nibikogwa bikora umuntu yavutse ubwa kabiri donc Yesu hari jambo riri mu butumwa bwiza rivuga ngo kubwuwo kubera ko Yesu yadukijije kugira ngo twebwe tubeho tutacinezereza ariko tunezereza uwadupfiriye akatuzukira ivyo bikorwa dukora sivyo bigaragaza ko twavutse ubwa kabiri kuko hari abantu benshi babikora bazoja mu muriro Moses ukwizera kutagira ibikorwa kwa bamwe bagupfuye nivyo mugabo hatangura umuntu kuvuka ubwa kabiri ndaza kubacira akagani nukuvuga abantu b'Imana umuntu ibyo yokora byose ari ndirimbo ivuga ngo ivyo twokora byose n'umwete wacu wose n'umubabaro mwinshi n'amosoza adashira byose ntibyoshobora kudukura kw'ibyaha Yesu nashimwe cyane nukuvuga abantu b'Imana ari abantu bari mu kintu kidasobanutse biyumvira ko ibikorwa bariko barakora ari byo byotuma baba abana b'Imana ariko sivyo hariho mu gitabo c'ingenzi sinzi kumaze kugisoma Moses abataragisoma ndabadarikira kugisoma urabatumiriye kugisoma n'igitabo gitanga ubugingo bwose hari nk'umugabo yitwa Ntabwenge ba Paulo ni bose bari mu uwo mugabo yitwa Ntabwenge yari umunyedini yari yarihanye ibyaha ntabyo akora rero urazi ko umuntu ashobora kuba atakora ibyaha makazoja mu muriro kubera ko atavutse ubwa kabiri kubera ko yagombye kwigira umwana w'Imana mugabo atagizwe umwana w'Imana kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwakiriye bose yaciye abaho ububasha bwo gucika abana b'Imana n'umunyedini yarakora ibikorwa idini ryamubariye gukora mugabo ntiyari yaravutse ubwa kabiri kuherezo Moses kwiherezo yabwiwe ati wewe ntaho twigeze tukumenya subira inyuma kuko abaza ngaha bafise icandiso kibemeza ko ari abana b'Imana bivuga ngo mpwemu yera abwiririkanya n'impwemu yacu akatwemeza ko turi abana b'Imana yes kasubiremo mpwemu w'Imana abwiririkanya n'impwemu yacu ko turi abana b'Imana mpwemu yera arabitwemeza n'impwemu yacu irabitwemeza nk'ahandi ngazi nshobora kugira ngo numwitsa kandi ni watwemeza ko turi abana b'Imana nk'ubu ndi ngazi nshobora gukekeranya n'umunsi numwe ko ndi umwana w'Imana kerekeswa ibyo nshikira Yesu nashimwe cyane abantu bari mu condition atari favorable shobora kumenya Imana yabataye wowe ucubabwira iki oya Imana ntawo ita ijambo ry'Imana rivuga ngo ntacabagerageje kitari cyo kwihanganira nimba hari kigeragezo konke kikuje ko wewe Imana ibirisire ko ushobora kugisirimonta ushobora kucihanganira ego niko kuri kwijambo ry'Imana ego nukuvuga rero muri iyo cadre duca tubona ko hariho amadini menshi ariko arayobya abantu nukuvuga nimba Yesu yarasurinye akavuga ati ko umuntu atavutse ubwa kabiri adashobora kuja mu bwami bw'Imana duca tubibona neza ko hari abantu benshi bagiye kuzorimbukira mu madini kuko bigishijwe inyigisho itariyo bigishijwe nk'inyigisho y'abafarisayo bigisha imbere yuko Yesu aza urabizi ko abantu benshi bariko bakurikira ibyagezwe bya Mose gusa ariko batari ko barakurikira inzira z'Imana abo bantu rero bagiye kurimbuka abo bantu ndabakangurira ko
boreka bakumvirira ijambo ry'Imana bakigira ijambo ry'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga akaba ariko babikora bakemera ko ari abanyabyaha bwa mbere bakavyemera umuntu w'Imana hari amajambo ateye ubwoba nasomye mu ijambo ry'Imana reka ndagusomera amajambo ateye ubwoba ngaha mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya mu gice ca 64 Yesaya 64 turasoma duhereye ku murongo wa 5 umve amajambo ateye ubwoba Moses umurongo wa 5 uravuga ngo Yesaya 65 ku murongo wa 5 nanihenze gato pardon haravuga ngo ku murongo wa 6 uvuga ngo kuko twese twahindutse nk'ibihumane kandi ukugororoka kwacu kose kumpeze nk'impuzu yanduye twese dukabiranye nk'ikibabi kandi ibigabitanyo byacu bidukubeba nk'umuyaga bantu b'Imana Yesaya yaje kuvuga ko ukugororoka kwacu kose kumeze nk'impuzu zitabutse nukuvuga rero ko nta muntu numwe yoshobora kugororoka abigerageje mu byo yokora byose ibicanke biriya Imana imwemere umuntu yemera wenyene n'umuntu yavutse ubwa kabiri kuko iyo umuntu avutse ubwa kabiri impwemu yiwe ihinduka yera ikera nk'uko Imana yera ego cyane none ko tubona mu Burundi ama eglise ni menshi no kubona misadente kavuga ati amagize dakwije ibi nibi agarike gukora kwa tubona mu Burundi abarundi benshi uravye ama pourcentage y'abakristo ni benshi mugabo ivyaha biguma bigwira unarangiza nakayika jambo kuce kintu ushobora kuvuga ko unakorotira murakoze cyane iki kintu kirakomeye cyane umbajije muntu w'Imana nukuvuga ko abantu ntibaronse agakiza baronse inyigisho gusa nukuvuga abantu bafise ibintu bagerageje kubabwira ngo bobikora boca bakizwa mugabe ikintu umuntu yarangiritse bivuye indani mu mpemu yiwe nukuvuga kugira umuntu abeho ubuzima bw'Imana hakeneye ko haba restauration y'impemu reka ndabacira kaganisha turangiza nukuvuga hariho kera urabona ko intambwe ari umwami w'ishamba hamarera intama irabona intambwe n'umwami w'ishamba muga intama nayo yabana n'ibindi bikoko ikabona ingene intambwe ibayeho yubashwe ikigomba kuba nkayo ikihanuza raga kwavu kabakame ati nobigenza gute kugira ngo ngire ubuzima nka burya bw'intambwe nanje nubahiki hanyuma rero amubwira ati wewe rero uzoze ndakwereka ingene ubikora ati uzozura uragerageza kwiga kuvuga nka kujya intambwe ivuga gukora nka bigi intambwe ikora intambwe itangurira ngaho irabyiga itangura kwiga kuroha itangura kwiga gutambuka kujya kw'intambwe itambuka irabishobora hanyuma rero bakame gashaka kubwira ati ndicu usigaje ndabona byose usigaye usa n'intambwe mugabo usigaje kuronka rero ishusho nayo y'intambwe ikigendero ndiri urushato irayambika ikisa n'intambwe uvuga ati rero wewe wahejeje kuba intambwe genda mw'ishambo bane nazo zeyo itangura kuroha kujya kw'intambwe ko yarabyizira bimenya hanyuma rero intambwe zirakebwa ati none iyo ntambwe ivuye he ko tutari tuyizi hariho rero intambwe nkuru muri zo yari iriho cyangwa ati reka genda bereke ngene dupima intambwe mwami w'ishamba ikiraro rero byanyabyo bifatanye na kamere kayo kagatamba kariyerutse Moses kariruka cyangwa ati turamenye yari yaje kutwigira ko nk'intambwe mugabo siyo kubera kinone yashatse kwigira intambwe mugabo kamere kayo karaka intama rero abantu bari kubaba uko kubera iki Moses birababaje ukuntu abantu bari ko baratukisha izina ry'Imana bakora ibintu biteye isoni kandi bitirirwa izina ry'Imana byose babitumwa nuko batigeze bavuka ubwa kabiri ngo baronke ya kamere y'Imana base nk'Imana kuko ibyo dukora buriya biva mu mpemu yacu bikagaragarira mu mibiri yacu nuko bimeze rero nce gituma ndarikira umuntu wese ko wereka kumva iby'idini rimubarira ariko aje kuri Kristo yemere ko ari umunyabyaha avuka ubwa kabiri maze yakire kamere y'Imana hame nawe abe umuntu yera nk'Imana
yego cyane murakoze cyane hama tunarangiza washaka kubwira abantu platform yawe ama Instagram Facebook WhatsApp ari umuntu yafashijwe n'abandi butumwa bwatije umuntu murondera numva ari ikintu ushobora kumanura ushobora gutanga ama address yawe nimero telefonique surtout yego murakoze cyane inimero yanje ya telefone umuntu ashobora kuntora ko ni 69 533 628 ni nayo nyene yo kuri WhatsApp kuri Facebook ndayikoresha ni Fabrice Nduwimana undonde ngaho urashobora guca untora Yesu nabahezagire cyane yego murakoze cyane ndibaza mu bwami bwa Kingdom TV muhagira ibihe byiza yego cyane murakoze cyane kandi kudufasha kwamamaza inkuru nziza yego muratwakiriye neza BKTV imani yije imbere babandanye batera imbere kugira ngo banabo nyene bafavorize kuvuga inkuru nziza kugira ngo imenyekane kwisi yose yego murakoze cyane bakunzi bacu tubibutsa kandi bwa subscribe utarayigira no kugira like na share kwa bino biganiro kugira gishobore gushika henshi hashoboka murakoze cyane mwarahezagiwe ciao ari kumwe n'umukameraman abikora neza cyane much respect bro wangu